grenade yaturutse mu ijoro yaturitse nko saa 2 ibura iminota mikeyi cyane ibura nk'iminota 15 twicaye nyene mu nzu abana bari mu vyumba aho bari ndumva ikintu gituritse hanyuma numva abana baravugije induru ngiye kuraba dusanga abana bakomeretse abantu bane ukuvuga abana biwanje babiri n'umwana wa murumunanje abamuhira niwe mwana wanje nyene n'umukozi iyo grenade rero ingene ababizi babibona ni grenade yajiva ahantu hafi cyane kuko bayiteye igwa ku gikoni nta handi ubona ko hari yindi nzu ubona ko yari yerekeye igwe gikoni rero ironona inzu ironona irakomeretsa abana ingene bameze ubu uye nibikomere bisanzwe turashima Imana cyane gose kuko nukuri twarabonye ukuboko kw'Imana n'ikiganza c'Imana kuko grenade n'ikigwanisho giteye ubwoba cyane uravye aho yaguye ukaraba n'abana bari hanze bari begamiye iryo dirisha ryasavye hanyuma ukaraba n'umukozi aho yarari munsi yayoboye mu gikoni aho amabati ingene yasambutse hamukabona n'umwana yari mu cumba umuhungu agira kabiri ingene yakomeretse no gushima Imana cyane gose rero hakomeretse abantu bane ukuvuga umwana w'umukobwa yarababaye mu rubavu ko haragiye mwekra hanyuma arababara no kuguru haba n'umwana w'umuhungu rero nawe nyene yarababaye cyane ku kuboko ariko akana gatoyi karakomeretse mu mutwe mugabo si cyane n'umukozi yarabaye ariko baratambuka abo bose rero ubu nibikomere bisanzwe bariko biravugwa.